Turabaramukije mwebwe mwese musaza mukurikirana ibiganiro vya Yaganaho Sport bica kuri Yaganaho TV twizeye ko mumeze neza aho muherereye hose. Uno musi rero makuru yacu ino musi mu kiganiro c'inkino turaza kuba tuyaga ibigiye bitandukanye biko biravugwa na cyane aho makuru yacu y'inkino tuza kuyahera ngaha mu gice cy'u Burundi ze kuraba ihiganwa y'icicaro ca mbere Primus League Burundi ryagarutse tuze kuraba ingene bizoba vyifashe muri no weekend ku bibuga bigiye bitandukanye aho imigwi imwe n'iyindi izoba igiye kuba itana mu mitwe aha mu gihugu cyacu Burundi kandi turaza kugaruka duce mu nkino z'igikombe ca Afrika ziko zirabera ngaha mu gihugu cyacu Burundi na cyane ku bafise ubumuga abantu bagendana ubumuga iyindi nkuru tuza kuba tuca ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi nigenwa y'usanzwe warongoye ishira mu ry'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi Alexandre Muyenge aho yamaze kuba agenwa mu banga mashasha ngaha muri Afrika mu karere tuherereyemo kubuseruko turaza kuhaca tuharabe turaza kuva ngaha mu gihugu cy'u Burundi twerekeza ningoga cyane murazi ko makuru ni menshi ku mugabane wa Buraya ma championnat y'amahiganwa atanu akomeye ku mugabane wa Buraya yagarutse turaza guca duhera mu gihugu cy'ubwongereza turabe amakuru ari karavugwa na cyane inkino zitegekanije muri no weekend duheze tuve muri Premier League duce muri La Liga turabe uko bizoba vyifashe naho nyene ndetse Bundesliga, Ligue A na Serie A mu Butaliyano rero ayo namwe n'ayandi tubafite muri kino kiga Yaganaho TV. Mu kiganiro cyacu no munsi nkuko mwari musanzwe mumenyereye ni jewe Cubahiro Loïc ndi kuri micro ya mbere ariko turafise umushitsi witeka sindi je nyene mu kiganiro reka tumuhe ikazi yongere kandi anabibwire. Ego izina ni Adam Sindayisaba ndi umumenyesha makuru mu kinyamakuru Inuma Sport. Ego mwavyumvise ni Adam tugiye kuba tubana muri kino kiganiro cyacu. Adam umeze gute? Meze neza cyane. Turakwakiriye cyane ngaha n'igishika cinshi muri no studio ya Yaganaho. Murakoze cyane ndashimye ikaze mu mpaye eka nkizeza abaza kudukurikirana yuko ikiganiro tuza kubashikiriza kiza kuba kimeze neza cyane. Ya nuko rero ibintu vyifashe Adam ino weekend turagarutse muri Primus League Burundi inkino sinkenya kuri no journée yagira kane canke indwi igira kane muri Primus League Burundi dufise inkino zigiye zitandukanye reka tubane tubabwire uko inkino ziba zifashe ni Beje Green izohura n'umugwi wa Ngozi City ku munsi wejo wa gatandatu kuri stade Urunani ni Garage Express izotana mu mitwe muri derby yo mu gisagara ca Gitega n'umugwi wa Flambeau du Centre Burundi Sport Dynamique izohura n'umugwi wa Muzinga kuri stade Urunani Olympic Star iheze yakire ku munsi w'Imana umugwi wa Visio FC Musongati FC nayo yakire umugwi wa Vitalo Rukinzo Football Club yakire Interstar Kanza United yakire Bomamuru kuri stade Agatwara ku munsi w'Imana igihe cy'isa 9 indwi ya nyuma izorangizwa na shock izobikomenga mu gice cy'u Burundi n'urukino ruzohuza umugwi wa Aigle Noir Fighters ndeze na Messager Dongozi. Adam reka duce gatonya muri zino nkino zigiye kuba ziba kuri journée igira kane yiganwa y'icyaca mbere ngamu gice cy'u Burundi ariyo Primus League Burundi aha urukino shako twovuga ko kwanza n'urukino ruzohuza umugwi wa Musongati Football Club ndetse n'umugwi wa Vitaro Football Club ni Vitaro tumaze imisi tubona ibintu byayo bitari ko bigenda neza nyuma yo gukina journée 3 muri Primus League Burundi zose kazitakaza muri Mashujaa FC yari yatumiwe ko muri Tanzania naho nyene warabonye katacho yanze iza kuvayo gutsinda atano kunganya mbega twitege iki ku mugwi wa Vitaro kuri no journée mbega ni Vitaro yo bigiye kudugira kuri no rukino mazi karonka amanota 3 ya mbere canke ni Vitaro nubundi shobora kuhatakariza. Ego urakoze Loïc mu bisanzwe runo rukino rumeze neza cyane nkuko beshi basanzwe bakurikirana ihiganwa Primus League Burundi umugwi wa Vitaro FC uhuye na Musongati FC ni rukino litwovuga yuko ari derby y'igihugu kuko Musongati numugwi ukunzwe cyane mu ntara ya Gitega cyane gose numugwi usanzwe ufise abafana batari bake kandi umugwi wa Vitaro FC numugwi aha mu gisagara ca Bujumbura usanzwe ufise abakunzi bawukurikirana kandi bawukunda ari benshi cyane ubwo rukino kuba rugiye kuba ku ndwi igira kane yiganwa Primus League Burundi
twavuga yuko n'urukino benshi baba barindiriye mbega kumenya ninde aza gutsinda uyundi mugabo ubwo rukino rushitse mu gihe imigwi yose idafise icizere gikomeye ku bakunzi bayo na cyane cyane ko tuzi mu ntara ya Gitega imigwi ibiri isanzwe kebana cyane Flambeau du Centre na Musongati mu gihe Flambeau du Centre iri imbere ya Musongati n'abakunzi ba Musongati aba atari kirenga umunezero ntabari wose tugiye kubona uwundi mugwi wa Vitaro FC mu gisagara ca Bujumbura usanzwe ari umugwi muri ibi bihe uri mu bihe bitoroshe nta na rimwe uraronka rero bisigura iki iyo migwi yose ije guhura twovuga tuti n'abagwayi basanze bahuye bagwaye mugabo aho bitandukaniye ku mugwa Musongati FC waratsinze urukino uheruka gutsinda urukino utsinda Interstar ibitsindo 3-1 hari i Buganda je niyo nari nibereye wararose inota rimwe urironkera Igitega isiguriro bafise amanota 4 nubwo urukino rwa mbere barutakaje bafise urukino rumwe batakaje bisigure ko twovuga yuko Musongati irafise ako irushije ku biharuro uko tubibona Vitaro FC mugabo uko tubizi mu mupira w'amaguru ibintu bihinduka umwanya muto Vitaro FC yaje atanotifise mugabo ugiye kuraba Vitaro ikina umupira mwiza habuze ka kantu ko kuvuga uti ni technique ma nibyo bibuze mu mugwa Vitaro urakina urukino rwiza mugabo uraza gusanga muri Vitaro habuziki abasatirizi bashobora kumarira ya mipira ntabo inyuma uza gusanga inyuma biranka kuko tugiye kuraba si wa mugwi gutsinzwe ibitsindo 6 keshi utsindwa igitsindo kimwe watsinzwe 2 mugabo uraza kuraba mbega iyo migwi yagiye kuyitsinda yiteguye gute umugwi wa Vitaro turazi ukuntu yiteguye wariteguye ukina pre-season mugabo pre-season yabo je novuga ko ari kwiryohera kuko go Royike nako ndavuga yuko urukino rutazoba goroshe kuri stade Ingoma ruzohuza hagati ya Musongati FC na Vitaro muri make tugiye kuraba amahirwe dushobora gutanga imigwi yose izozikaniraniye Musongati izozikeneye amanoti wabo yereka abakunzi bawe ati amanota duheruka gutora kuronka i Buganda kuri Interstar nitwayarose giturumbuka kugihamana tugiye kwerekana yuko umugwi wa Vitaro warusanzwe tugora burya Musongati uri mu migwi wahora ugorwa na Vitaro kandi nubwo urukino rutarahera dushobora kuvuga yuko Musongati ishobora gufatiraho mu bihe bitoroshe umugwi wa Vitaro urimo bishobora guhinduka kubera turazi yuko umumenyereza wa Vitaro Gustave ni umumenyereza akomeye burya nubwo ibi bishika muri football kandi turazi yuko niburaya birashika umugwi ukaza gutsindwa inkino 5-6 mugabo mu nyuma ukaza kwivyukiranya rero tweza kuvuga yuko je kubwi wanje amahirwe menshi shobora kuyaha umugwi wa Vitaro FC imbere ya Musongati FC numugwi rero wa Vitaro ubona ugiye kuba wakigwa n'umugwi wa Musongati Football Club ku mu ntara ya Gitega kuri stade Ingoma Vitaro giye atanota na rimwe ifise ariko ikaba kandi naheranye ibitsindo bigera kuri 3 urumva ko nubwo itararonka inota na rimwe ariko ni equipe ubona ko gutsindwa kwayo bishobora kuba biva no kumayere kuko ubonye equipe mu nkino zitatu baze kuba yinjizwe ibitsindo 3 ucibona ko ikibazo burya kitaba kiri hagati kitaba kiri mu bwugarizi muri defense peut-être ko nabo bashobora kuba bafise nkuko babivuze Adam ikibazo cyo mu busatirizi gituma nabadashobora kuronka gukonkretiza ibitsindo bashobora kuronka reka tubandanye ku rundi rukino ruzoba ruhari n'urukino ruzohuza umugwi wa Musongati murantunga umugwi wa Message Ndongozi ndetse n'umugwi wa Aigle Noir ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 9 kuri Nkuru Nziza Peace Park Complex. Iyi Message Ndongozi yaje kuba itsindwa n'umugwi wa Vision ku rukino ruheruka rw'indwi igira 3 ariko ni Aigle Noir nabona ko mu nkino imaze gukina ifise amanota yose mbega koko tuvuge ko Message Ndongozi hari ico yoba igiye gutanga nk'akazi gakomeye ku mugwi wa Aigle Noir tubona ko muri no mwaka mu kuva mwaka uheze no mwaka ni equipe bandanya kwerekana ubudahanga ubushobozi bwayo bandanya no kwerekana ko kuba yaratwaye igikombe ca Primus League Burundi mwaka uheze ikibimerita ikiri ibintu
biyikwiye kuri yo. ego Loyike novuga yuko kuri urukino rugiye kuzohuza umugwi wa Aigle Noir de Fighters na Messager Ngozi. Mu bisanzwe umugwi wa Messager Ngozi muri ibi bihe tubona ubu tutaravye ku rupapuro ivyo yagiye atwara ego tugiye kubona Jimmy Ndayize yahoze amenyereza Messager Ngozi agiye guhura n'umugwi yahozemwo kera. Mu bisanzwe ubu twovuga yuko Messager Ngozi ugiye kuraba ku rupapuro ukuntu ikina mu bisanzwe twovuga ko bo isigaye kwizina bitandukanye na Aigle Noir de Fighters kuza imbere ya Messager Ngozi kunanganya gusa bazoba bagiye kutwereka mbega ku munsi w'Imana baza guhura muri Champions League tuzoca tubona ishusho kuko murazi yuko n'inkino bari batumiwe muri Sekafa bavuze bati ni mubangire twebwe turiko turitegurira inkino za CAF Champions League. Rero kuza gukina urukino no munsi kuza gukina urukino na Messager Ngozi igaciza kunganya gusa bizoba bigiye kutwereka ishusho y'urukino rwo ku munsi w'Imana. Bisigure ko umugwi wa Aigle Noir de Fighters uri imbere niwe mugwi uri kwisonga ntakubeshe umugwi wa inguvu wari ufise n'umwaka uheze n'ubu je novuga yuko n'ubu ryashaka bakirifise ati gute kuko ugiye kuraba n'umugwi umaze gutsinda ibitsindo byinshi ego nubwo watsinze washoboye gutsinda umugwi baheruka gukina ushobora kuronka ibitsindo byinshi utsinda Dynamique indwi kuri kimwe novuga yuko ntitwoca dufata ngo Dynamique kubera iri mube kuko muri football uko urukino rwagenze uko siko n'urundi rushobora kugenda bishobora guhinduka ushobora gusanga Vizio igiye guhura na Dynamique citsinda Vizio kandi gace usanga nka Vizio yatsinze nka Aigle bisigure ko muri football nta transaction bibamwe ngo ko naka yatsinze ngo nanje ndashobora guca ndagutsinda byorosho ya mu bisanzwe uru rukino twoza guha amahirwe cyane Aigle Noir de Fighters ku buryo kuko hamwe bovuga yuko bashobora dekonana gatoyi twoca tuza kwisanga tuboneye tuti bwa bundi Aigle Noir ni star ya domicile ntashigiye kutwereka ni ibi byo ngaha je kubwi wanje urukino novuga yuko rurakomeye mugabo turazi Messager Ngozi kuva kera burya yamyikomeye iri muhira burya yasohotse keshi usanga n'urukino baheruka gukina i Buganda batsindwa na Vizio warabona yuko vraiment Messager Ngozi yakinye urukino rubi cyane Buganda ubuheruka yego ni Messager Ngozi rero igiye kuba yakigwa n'umugwi wa Aigle Noir de Fighters mu ntara ya Gitega ariko kandi Adam ni Aigle Noir bugidasabwa gukora ikosa kuko nivyo ni ya mbere ariko hafi aho hariho umugwi wa Flambeau du Centre banganya amanota ariko umugwi wa Aigle Noir kuba warashoboye kuba utsinda Dynamique ibitsindo 7 kuri kimwe vyacaye bihuba uburenganzira kuzigama ibitsindo vyinshi uwo mugwi wa Aigle Noir ukaba uzigamye ibitsindo bigera ku 10 ariko umugwi wa Flambeau du Centre wo ukaba uzigamye ibitsindo 5 rero ni Flambeau du Centre yo izohura n'umugwi wa Garage Express nivyo ni derby yo mu gisagara ca Gitega ariko ngaha ndiko ndabona ahubwo umugwi wa Aigle Noir usabwa kudakora ikosa na rimwe kuko ndiko ndasir papier ndabona ko umugwi wa Aigle Noir wa Flambeau du Centre ushobora kuba ufise amahirwe menshi par rapport y'umugwi wa Aigle Noir wo uzokwakira umugwi wa Messager Ngozi musanzwe ku rukino rwa Flambeau du Centre na Garage Express musanzwe ni derby yo mu ntara ya Gitega kandi iyo migwi irakebana cyane gose kuko usanzwe arongoye umugwi wa Garage Express asanzwe ari mu mugwi wa Musonga TFC sigure ko nyambari Garage Express igiye guhura na Flambeau du Centre mu nyandiko dushobora kwandika yuko ari nka Musongati igiye guhura na Flambeau du Centre bisigure ko Aigle Noir isabwa kudakora ikosa na rimwe kuko ikoze kosa ishobora kuzicuza kuko Flambeau du Centre ego numugwi ukomeye mugabo kubera turazi urukino iheruka gukina na Kayanza United abari bari kuri stade Ngoma
barabonye yuko umugwi wa Kayanza United mu ntara ya Gitega warakinye Flambeau du Centre abari itsinde abari bari kuri stade barashoboye kuvuga ati byukuri iyi Flambeau du Centre tubonye itweretse urukino rubi rero ibyo yashoboye gukina umugwi wa Garage Express barabibonye aho rero duce dusubira inyuma tuje kuraba Garage Express yaheruka gukina n'umugwi wa Muzinga ikina kuri stade Runani bava score MB ya Muzinga bisigure ko Garage Express ni umugwi uheruka kuduka mugabo si umugwi utamenyereye amahiganwa uramenyereye higanwa kiretse ko ari mushasha muri Primus League mugabo mu ntara ya Gitega baramenyeranye rero twoza kuvuga ati Flambeau du Centre bicunge kuko bashobora gutakaza urukino Aigle Noir rero nayo ikaboneraho kuronka akaryo ko kuduza amanota mugabo mu gihe Flambeau du Centre botakaza runo rukino bagiye guhura na Garage Express Aigle Noir ikaba yatakaje urukino canke yanganije bisigure ko Aigle Noir niyo izoba twovuga yadekonye kuko turamaze kubona muri ubu championnat y'u Burundi isikaye ikomeye cyane kuko umuntu akurushije amanota 3 kugira uyakureyo abaguhejeje yego novuga yuko aho rero Flambeau du Centre nta kosa nari toye ryo gukora bisaba ahubwo kitsinda kandi intsinzi ya Flambeau du Centre izoza gutuma abakunzi bayo baza kwishigikira ku munsi wa gatandatu aha kuri stade Intwari ego ni Flambeau du Centre rero burya Adam izoza gukina yo ku munsi wa gatandatu no kuvuga Aigle Noir wewe izokina ku munsi w'Imana izi ivyavuye mu rukino ruzohuza umugwi wa Flambeau du Centre ndetse na Garage Express rero no migwi tumaze kubona nga mu gice cy'u Burundi yirukangana kuva kuri journée ya mbere gushika champion ndihera ni Aigle Noir ni Flambeau du Centre rero iyo migwi yose ko ari ibiri si Flambeau du Centre ndetse n'umugwi wa Aigle Noir Fighters bose nta numwe asabwa gukora ikosa kuko nubwo bose bazokina champion umwe azokina Champions League undi akina Confederation Cup ariko muri champion aho course izobandanya Adams urundi rukino mbona ko twona cha Adams rero urundi rukino twoshobora guca ko twovuga ni equipe ya Burundi Sport Dynamique ubona nayo nyene ko urugendo rwayo rutaje kuba rutangura neza muri Primus League Burundi nayo nyene maze gutakaza inkino zigera kuri statut zose nta nota na rimwe ifise ariko kandi ni nimwe mu equipe bugeranye ibitsindo byinshi kuva kuva ku ino championnat ya Primus League Burundi itangura ni Burundi Sport Dynamique igiye guhura n'ubundi na Muzinga tumaze kubona muri izi nkino zitatu nayo nyene atari equipe mbi ni equipe ubona ko kuva ya kaduga yaduze ikije kurondera aho mu nkino zigera kuri zitatu baheruka kuba bakina ifisemo hafi victoire mengo 2-1 muri batari victoire 1-1 ego none Dynamique irasabwa iki canke n'ubundi yoba igiye kubitakaza urundi rukino rugira kandi ego Royek urakoze urukino tugiye kubona rwa Muzinga na Burundi Sport Dynamique burya Muzinga uri mu migwi yiteguye neza novuga yuko isanzwe ufise n'umumenyereza akomeye Kwizera Yeme novuga yuko umugwi wa Burundi Sport Dynamique burya ikintu novuga hanini wagize recruitment itari nziza ati gute n'umugwi ego ntitwigeze tubona mu nkino za pre-season ngo tumenye ngo uri kuritegura gute ariko bo bagiye ku isoko baza gutora abakinyi bo muri 3e division muri 2e division bakiri bato umva Royiki umupresident wa Burundi Sport Dynamique General Nyamugaruka Dominique asanzwe ari no muri federation novuga yuko asanzwe ari no muri Académie des Jeunes rero muri iyo systeme yo kubakira ku bana novuga yuko niyo bashatse kwinjizamo kubwi wanje ko ndabibona kuyinjiza muri Burundi Sport Dynamique okay Dynamique mugabo kuyinjizamwo burya turazi yuko muri football ikintu cyose ni integuro kuko uciye ufata muri Dynamique bararekuye abakinyi bamwe nk'uyu musatezi wa Musongati Kireko Yves yahoramwo aragenda ubugiye kuraba uza gusanga Burundi Sport Dynamique
ni nshasha kuvuga yuko abajene benshi ifite abajene kandi kuca ubazana muri Primus League tugiye kuraba teza kubanyuzura waci utangura ku migwi ikomeye rero ikintu cya mbere novuga wazize recruitment mbi bakoze niyo rero novuga iriko irabakora ko kandi mu gihe badakosoye bazisanga bari muri ya migwi ikoroka je ndibuka ejo twariko turavugana n'ubusanzwe ajejwe communication muri Burundi Sport Dynamic ndiko ndamubaza ati bimeze gute ahambwe ati twebwe ikosa ryahabaye tugiye kurikosora mugabo kuja gukosora mu bisanzwe burya ubu twabonye yuko uri mu migwi n'umugwi wa nyuma wishuzwa ibitsindo 10 ni wowe wa mbere wishuzwa ibitsindo byinshi ufise amanota ubusa kuza kuzokurayo ibyo bitsinda bizobafata inguvu zitari nubwo bovuga yuko bongejemwe amaraso mashasha burya size umuntu yavuze ngo ugutanze kubega abagutanze guhaga ico abagutanze guhaga rero mu gihe muriko muriruka muri course biza kugufasha kutagera muri za journée za 25 ngo nakani wankoroye ngo nakani watumye nkoroka ubo hinjiye mu bintu bya 1xbet uza gusanga ya migwi icishaka kuza ku bettingamo babona katacu bakiciye ariyo iciza kubishigana novuga yuko amahirwe menshi ku mugwi wa Muzinga urayafise imbere ya Burundi Sport Dynamic turavye ko Muzinga yiteguye kare na Burundi Sport Dynamic tuvuga kiri mu nteguro ego nuko rero bizoba byifashe mu rukino ruzohuza umugwi wa Burundi Sport Dynamic ndetse n'umugwi wa Muzinga ni Muzinga burya kuva champion itangwa ntiratsindwa imaze gutsinda match zibiri inganya imwe no kuvuga yo yizigamye amanota agera ku ndwi rero akazi kanini burya bose afise message zimwe haba kuri kote ya Dynamic barakeneye amanota 3 ariko kandi na Muzinga kugira ngo ishobore kuguma mu bibanza bine vya mbere iri nyuma ya za Flambeau du Centre ndetse na Aigle Noir ko yo ifatikana cya gatatu ikurikira Flambeau du Centre na Aigle Noir nayo nyene irasabwa gutsinda yumvikana ko n'urukino nako nyene rutazoba goroshe ku mpande zose reka tuve nga muri Primus League Burundi duce gatonya mu nkino z'abagendana ubumuga bageze muri demi finale aho igihugu cyacu cy'u Burundi uno munsi kuri Centre Technique kiraza kuba gikira n'igihugu cya Tanzania ndetse igihugu cya Kenya naco gihure n'umugwi seruko ya gihugu wa Congo mbega Adam ubona gute no equipe nationale y'u Burundi y'abagendana ubumuga mwa zino nkino ziriko ziraba bageze muri demi finale uri kuraraba nigiki bokora kugira ngo turako bashobora gushika muri finale ndetse bagatabukana n'igikombe nkuko usanzwe atwara iri shira hamwe ry'abagendana ubumuga mu Burundi yaje kuba ivuga ko igikombe bakeneye kuba bakibona ngaha mu gihugu cy'u Burundi atagusohoka ngaha iwacu ego Royike muri izi nkino ziriko ziraba za Sekafa aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu nkino z'abagendana ubumuga twavuga yuko hari hategekanijwe yuko hitaba ibihugu bigira kuri 6 ego 5 n'igihugu cyacu cy'u Burundi cakiriye ariko twagiye kubona umugwi userukira igihugu ca Zambia bashoboye kwitaba nkuko byari biri ubusanzwe ajejwe amahiganwa muri mwishira hamwe muri izi nkino z'abagendana ubumuga yari yamaze kuvuga indinganizo yihiganwa navuga yuko hari ama groupe A na B groupe A yabirimwo Kenya ikabirimwo Ubuganda ikabirimwo n'igihugu ca Tanzania rero mugabo iyindi groupe B yarimwo Uburundi ikabirimwo na Congo RD Congo hama ikaba hari na Zambia mugabo muca mwumva yuko Zambia kuba itashoboye kuza Republique Democratique Congo yarateye forfait Zambia Uburundi buraca butera forfait Zambia bisigure ko Uburundi ku rukino rwa mbere rwo kugurura higanwa bwari bwatsinze RD Congo ibitsindo 6 ku busa bisigure ko Uburundi bwari bumaze kuba qualifié muri demi finale byoroshe yego rero
urundi ruhande muri groupe A hakaba hari Kenya, Ubugande na Tanzania. Kenya yarashoboye gutsinda Tanzania, Kenya yarashoboye gutsinda Ubugande. Bisigure aho ifise amanota 6. Iciba iya mbere. Hama mu rukino rwahuje ku munsi w'ejo Ubuganda na Tanzania. Tanzania yashoboye gutsinda Ubuganda. Bisigure ko iyi migwi ibiri nicishika muri demi finale. Rero uko bipanze umugwi wa mbere muri A ucuhura n'uwa kabiri muri B. Bisigure twace tubona kuri kalendriye Uburundi bucabuza guhura na Tanzania ya kabiri. Yego. Kenya icihura na Republique Democratique Congo. Yego. Ku munsi w'ejo niho hazoshaba finale. Izo ikina uza gutsinda no munsi hagati y'Uburundi na Tanzania RD Congo na Kenya. Mugo ko twagiye kubona turabona yuko burya irihiganwa raryoshe cyane. Ni higanwa ariko ryakurikirana n'abarundi batari bake vy'ukuri. Mugabo dishatuza tuti bega n'abarundi dukondi vyagusa kuko kwinjira ni ku buntu nta mahera yiriwe ararinda gusabwa nkuko usanzwe arongoye federation ari nuwatanguje nyene ino federation ye muri zinkino z'abagendana ubumuga uyu asanzwe ari arongoye fondation Ngoga Patrick ariyo yavyaye iyi federation yo muri zinkino z'abagendana ubumuga twavuga yuko muri zinkino n'inkino twagiye kubona abeshi batari bazi mugabo ko twari tuzi abarundi bose bari kwarazimenya bari kwarazimenya kubera nkuko tuvyumva ni n'amashampiona kandi n'abakinyi bava mu ntara zitandukanye nyinshi zo ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi turazi yuko kiretse ko Uburundi tumaze kwitaba inkino impuzamakungu rimwe gusa mugabo ibindi bihugu biramaze kuja kwitaba mu yandi mashampiona akomeye mu gihugu ca Egypt aho Burundi buherukayo burya bwarahuye na Tanzania gusa ubwa mbere bagiye guhura na Tanzania bisigure ko izi nkino ndoza kuvuga ko abarundi bagiye gutangura kuza barazijukira twahora tubona nuko rero byari byifashe mu nkino zigiye kuba zihuza abagendana ubumuga muri Sekafa iri kirabera nga mu gihugu cy'u Burundi mwavyumvise ko inkino za demi finale nuno munsi maze inkino za finale ni ku munsi w'ejo no kurinda twara nimba koko equipe nationale y'u Burundi ishobora kuzotsinda mu giseruka yagirwa Tanzania maze bagashika finale mu rukino rwa nyuma turavye uko nimba bazoshobora kuba batahukana kino gikombe ca Sekafa c'abagendana ubumuga cyo kirabera ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Adam ni nkino zo kurondera itike yo kuja mu matsinda ya Champions League ku mugabane wa Afrika. Top Girls Academy yaje kuba yitabira ariko ije kuba isezererwa mu zino nkino nyuma yuko mu nkino zigera kuri zibiri baje kuba bazingaya zose maze baza kuvamwo batahukanye amanota agera kuri 2. Bega ni gikubona umugwi wa Top Girls woba warabuze kugira ngo ushobore kuba utsinda zino nkino zo kurondera uburenganzira bwo gukina inkino za CAF Champions League. Ego icyo no menyesha bari kwaradukurikirana Royike ego turavye ihiganwa rya Limited Women's League ryo mu gihugu cacu cy'u Burundi ariko umugwi wa Top Girls usanzwe ari waserukiye ego no mugwi wa Top Girls aha mu higanwa rya Limited Women's League mu Burundi muri Première Division mu bigeme washoboye guheza championnat uri mu kibanza ca mbere arivyo bica bituma ari uca witabira muri zinkino za CAF Champions League Women's ego twavuga yuko ugiye kuraba abakinyi basanzwe aribo bakiniye umugwi aribo batumye ushobora gutahukana igikombe mu gihugu cy'u Burundi ugiye kuraba kiretse amayirema amwamwe yaje kuranforsa muri uwo mugwi abandi uza gusanga ari babakinyi bo ngaho iwacu mugabo bitandukanye ko numugwi waje utegura igihe gito tugiye kuraba igihe bateguye ntitwavuga ko ari igihe kinini ugiranije n'iyindi migwi ibisanzwe yariteguye kuko turazi yuko gushika ubu umugwi wa Rayon Sport Women's uramaze gupresenta abakinyi uzokoresha muri sezo iza mugabo tugiye kuraba umugwi wa Top Girls
aha no mu gihugu cacu Burundi ntituramenya n'igihe shampiyona izotangurira ego ntituramenya ati mbega izotangura mu kwa 11 uzotangura mu kwa mbere ivyo navyo nta na kimwe turamenya ico tumaze kumenya gusa nuko hari inkino za barrage zigiye kuba ku migwi yo mu cicaro ca gatatu iri kirarondera kuja mu cicaro ca kabiri mu bigeme ico nico tumaze kumenya muri shampiyona y'abigeme bisigure ko umugwi wa Top Girls kuba muri shampiyona bambe mu higanwa riko ribera mu gihugu ca Kenya washoboye kuza ukaronka ayo manota abiri kubwiwanje novuga yuko baragerageje uravye nuko iyindi migwi bariko barahura nk'umugwi wa Rayon Sport wo mu gihugu kibanyi n'umugwi wa Sebe wo mu gihugu ca Ethiopia ego wo watahukanye ikibanza ca gatatu mugabo tuza kuvuga yuko umugwi wa ugiye kura n'urukino nayiko ndaraba n'urukino rwa Rayon Sport ni n'umugwi seruka gugi ntamba mu rugamba umugwi wa Top Girls nako tuza gusanga umugwi wa Rayon Sport n'umugwi wa Top Girls burya Top Girls yarakinye neza kiretse ko yabuza abasatirize bashobora kubona igori mugabo ubwugarizi bwa Top Girls bwarerekanye yuko ari ubwugarizi bukomeye cyane eko je kubwiwanje noza kuvuga yuko atabyinshi turinze kuvuga hanini umugwi wa Top Girls wabuze abawutegura neza icya kabiri wagiye kubura umugwi twovuga ugiye umenyeranye umaze ibi bintu burya by'amabiri ko biradushikira misi yose kwama ko tutegura ihiganwa ari uko turyumvise ko tuzorijamo ivyo ni bibi kuki tutoshobora gutegura ati nyamba umugwi uzokina Champions League ari uba watwaye ihiganwa kubera iki tutotegura kare abo bakinyene bazoja gukina kwitabira izo higanwa iryo higanwa rizoba ryategehanijwe tutotwara babakinyene bakina shampiyona yose atari ibi tubona ngo naka kubera yigenga ngo turamuzanye ngo aze kudufasha ibi ntaho bizoca bidushika ego hari akantu waruvuze Adams ati nararavye urukino rwa Rayon Sport yabigeme ndetse na mugwi wa Top Girls Academy ni Top Girls Academy wavuze ko yakinye neza cyane kuruta umugwi wa Rayon Sport mugari bwo vyaje kurangira banganije ati barabuze abasatirizi hariho inkuru canke nigeze kuba mbona gena ko ndakurikirana inkino za barrage ziko zirazicisha ja gatatu ku ruhande rw'abahungu n'umukinyi Lahairoy umusatirizi wabo avuka ngahi mu ntara y'Ubanza muri musiga muri Rugazi numwana akiri muto ubona kunze kuba yifashishwa cyane mu nkino zigiye zitandukanye z'umugwi seruka yagigo na cyane ku batanze imyaka 20 n'imyaka 17 mu myaka yeze niko yahora yitaba naje kuba ndamubona kuri centre technique ariko arategura muri equipe nationale batarenze imyaka 20 rero ico kintu waruvuze cyenda gisanisha ndavuga ati none nimba equipe ifise umusatirizi turazi ko Lahairoy numwana akiri muto kandi afise ubuhinga bwinshi na cyane mu busatirizi atanga inguvu nyinshi aragira icafashije equipe ya Top Girls Academy mbega nitwovuga ko kuba baramutumye ko muri equipe nationale y'abatarenze imyaka 20 ku ruhande rw'abigeme vyo byaragize inco bikoje canke ingaruka itari nziza ku ruhande rwa Top Girls Academy ego ibura rya Lahairoy muri Top Girls burya navyo biri mu bituma rezilitambi iboneka kuko turazira Lahairoy numukinyi asatira neza kandi atsinde burya arafasha equipe rero muri batatu bambera ni bya bindi rero navuze kare mu gihe tuzoba tugiye kwitabira inkino mpuza makungu tudakoresheje abakinyi dusanzwe dufise twateguye neza bizokwama bidukorako mugabo bya bindi byo kubona ati naka ko yigenga yabuze umugwi reka ndamuzane ugaca wibagira wo undi yagushikana hahandi ibi rero mu bintu bituma imigwi ngahi wacu ibura rezilita nziza nivyo byose birayikorako ya yindi nkuru tworangiriza ko ngamu gihugu cyacu Burundi nagateka yaratewe ubusanzwe atwara ishiramu ry'umupira w'amaguru ngamu gihugu cyacu Burundi muri FFB Alexandre Muyenge niwe agiye kuba atwara association canke akarero k'ubuseruko turimo mu bijyanye n'umupira w'amaguru muri Sekafa kubwiyo wanje novuga yuko ni teka ku gihugu
kuko ni kibanza benshi baba bakeneye kandi tutibagiye yuko burya kuba ufise ubusanzwe aguserukira muri iryo shirahamwe eka n'igihugu kirahungukira gusa twebwe tugira tuti twebwe nk'abakunzi b'inkino twitegereze irita nziza canke rezirita ishobora kuza iyo ariyo yose mugabo nk'uko we wakunda kubyivugira urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi arakunda iterambere ry'umupira w'amaguru hako ni woba utwara ishirahamwe ngo wanke iterambere asanzwe ari kuntu mugabo twebwe icyo tuba dukeneye tuvuga tuti ikibanza kukijamo ni vyiza rezirita inyungu ibe ku gihugu neza cyane ya reka tuze tubandanya amakuru yacu ku mugabane wa Buraya Adam reka twerekeze rero ku mugabane wa Buraya hariko haravugwa amakuru menshi kandi agiye atandukanye reka makuru yacu tuyahere mu gihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa Manchester City ibintu nivyoroshe Pep Guardiola agiye kuba kina n'umugwi wa Manchester United yatakaje abakinyagera kuri 13 na cyane cyane harimo abakinyi ngenderwako mu mugwi wiwe ni match cyangwa derby yo mu gihugu cy'Ubwongereza mu gisagara ci Manchester izuba ku munsi w'Imana koko Pep Guardiola tuhanabonye no mu yazino nkino zibiri zeruka aho amaze kuba agira victoire imwe kuvuga intsinzi imwe match zibiri zitakaje mbega harico yoba agiye guhindura canke vyo babigiye kumugendera gute ku rukino agiye kuzokina n'umugwi wa Manchester United nivyo ni imigwi yose ubona yuko muri no miss dahagaze neza ariko ku ruhande rwa Pep Guardiola we urabona ko amaze kubura abakinyi batari bake aho twabwira nka ariko yadukurikirana hariho Phil Foden ari mu mvune uwitwa Jesco Gvardiol ari mu mvune Haiti Nuri umukinyi musheshe bakuye muri Wolverhampton Wanderers ari mu mvune bafise umukinyi Ryan Cherki Marmouche ejo bundi mu giserukira gihugu nawe yaravunitse koko Guardiola arava imbere ya Manchester United egoro reka tubwira bari baradukurikirana mu bisanzwe ni derby yo mu gisagara ci Manchester hagati ya Manchester City na Manchester United eko iyo migwi yose ni migwi isanzwe ikebana kugira yerekane mbega ndi City ndi United ninde mwami mu gisagara ci Manchester twoza kuvuga yuko uru rukino rwo ku munsi w'Imana ruje mu gihe iyo migwi yose iri mu makondisyo atoroshe umugwi wa Manchester City ego nko twabivuze ufise abakinyi benshi barenga 10 bashika kuri 13 bari mu bitaro ibyo biza gukora ku mugwi wa Manchester City kubera ko umugwi wa Manchester City rero wari usanzwe uri mu bihe byo novuga ko guhindura filozofi nshasha kuko turazi yuko abakinyi ngenderwa ko ba Manchester City bamwe barasohotse aho twavuga nka Walker aho twavuga Kevin De Bruyne abakinyi ni umugardeda Morales Ederson twaza kuvuga abakinyi mu bisanzwe ubu yoba umugwi wa Manchester City uriko uriyubaka bushasha rero bice biza gutuma nizi mvune zica ziza zisongera isibe ku abakinyi bamwe muri aba baheruka kugurwa mu mugwi wa Manchester City bagize ikibazo c'imvune ivyo rero bije guca biza gukuraho icizere cyuko tuza kubona wa mugwi wa Manchester City twari dusanzwe tuzi ko uri mu migwi usanzwe ko makomeye ku mugabane wa Buraya ko uza kwigaragaza neza kuza kugira igitinyiro kuza kotsa gitutu imbere ya Manchester United bitandukanye ku mugwa Manchester United nawo twarabibonye mu nkino ziheruka urukino bakinye na Arsenal wari umugwi wakinye urukino rwiza cyane gose cyane hamwe twari tugiye kubona ati Manchester United n'umugwi uje kwerekana yuko muri championnat y'Ubwongereza wagarutse nivyo vraiment urukino si Arsenal yabonye match iraheze mugabo ku rukino ruheruka bace bakina urukino Rubi Burnley iyo baje kuyitsinda binagoye ubona ko n'umenyereza ubw'umutima wagira umucemo neza cyane rero bisigure ko ni imigwi twoza kuvuga nayo burya irikiri yubaka kuko Manchester United kiretse ko umumenyereza yawufashe mu mwaka uheze bakiri muri sezo hagati mugabo twovuga yuko nawe uri kuri yubaka bisigure imigwi yose igiye guhura
yo mu gisagara cy'i Manchester yose tena mu bihe byiza Man City Man U yose twavuga yuko bya bindi tuvuga ngo nabagwaye basa bahuye bagiye kugwazanya bagiye kugwazanya niko twe bivuga yego twavuga nta kinini twoza kwitega ko ngo uyu twoza kuvuga ngo uyu ngaraza gutsinda byoroshe uyu aza gutsinda byoroshe uyu oya mu bisanzwe je kubwanje no tanga 50-50 ego nuko bizoba byifashe rero ku munsi w'Imana muri Derby Manchester Adam ati ni bice 50 ku bindi aho nyene kandi mu gihugu cy'Ubwongereza ni Liverpool ubona ko yamaze kubitanga ubusabe bugira gatatu ku mukinyi wabo Ibrahim Konate kugira ngo ashobore kongereza amasezerano ariko n'umukinyi ubona ko yasuye kwanka ubwo busabe bwo kongereza amasezerano ikinyamakuru Marca nico cyo kuba kibitangaza ariko inyuma yaho ikinyamakuru di Athletic naco kizakumbuka kimenyesha yuko umugwa Real Madrid wowe wifitiye ikizere cyinshi cyane cyuko umukinyi wewe ayifuza bimwe bidasanzwe kwerekeza mu Real Madrid egoro iki reka tubwira abari ko baradukurikirana burya umugwi wa Real Madrid ico rushije yindi migwi kwisi nuko umukinyi wese irinzi murondera ntasubiza inyuma ivyumviro twarabibonye ku bakinyi bamwe nka Hazard ava muri Chelsea aza muri Real Madrid Kylian Mbappe ava muri Paris Saint-Germain aza muri Real Madrid Arnold ava muri Liverpool David Alaba bava muri Bayern rero kumva ko Ibrahim Konate yase kongereza amasezerano kandi turazi muri Plaza za Perez keshi burya umukinya mutwara kwa gusa keshi ahengera hajya amasezerano agira here acatangwa kumuganiriza burya umukinyi atangwe kuganira na Real Madrid ntasubira kumvira yuko yobandanya muri umugwe je kubwiwanje novuga nti muri Liverpool nibategura umusubirizi wa Konate mu gihe azoba adahari yego indi nkuru tworangiriza ko mu gihugu cy'Ubwongereza ni Arsenal nyuma ko bavunikishije uwitwa uno mu Faransa William Saliba William Saliba ni Arsenal ubona nayo nyene ibandanya gukogwa ko n'imvune bafise na match iri kurara bakuri afishe ku mazina umenga iroroshe ariko ni equipe ya Nottingham Forest ubona ko nayo nyene itoroshe koko Arsenal iraza gushobora kwiruka inyuma ya Liverpool ubona ko yamaze kuba yisuganya ku bakinyi ku mpande zose kuva inyuma gushika imbere nizivune ziko zirayikorako ego ibura rya Saliba mu mugwa Arsenal twarabonye no ku rukino ruheruka kuri Liverpool burya byarayikozeko je novuga nti burya Saliba yaza kubarimo ijya score twabonye kuri Liverpool Arsenal twari kuyibona kujya nyene je kubwiwanje niko ndabibona kubera burya Arsenal bugira mu migwi ikiriba kaneza kandi twaribonye mu mwaka uheze yari yashitse kure cyane muri Ligue des Champions no muri Premier League kure cyane bisigure ego ibura rya Saliba dushaka kuribona mugabo ntitwoca tuza gutanga amahirwe menshi kuri Nottingham Forest ko Nottingham Forest ko twayibonye mu mwaka uheze siko tiko twayibona no mwaka siko tiko twayibona kuko mu mwaka uheze wari mu migwi ikomeye cyane gose mugabo tiko turabona n'urukinira kirakina vraiment urabona nta byatari bya bindi by'igitinyiro yari cyo kotse ibitutu ku migwi ubu ntitiko twayibona rero je noza kuvuga nti nyamba Arsenal bashaka kwiruka na kuri Liverpool nibatsinde runo rukino rwa Nottingham Forest yego iyi ni nkuru tworangiriza ko kandi ngaha nuko umukinyi Jack Grealish Manchester City yaje kuba yirukana ataronka n'umwanya wo gukina niwe yaje kuba atogwa nk'umukinyi mwiza yaranze ukwezi kwa myandagaro muri Premier League amakuru yacu reka tuyabandanirize mu gihugu ca Espagne muri FC Barcelona ni iyongerezwa ry'amasezerano ry'abakinyi banibona ko batari ko barahabwa kongereza amasezerano ni umukinyi Eric Garcia asanzwe gukoresha ku mpande zigiye zitandukanye ashobora gukoreshwa nk'umukinyi wo kuri 3 ashobora gukoreshwa nk'umukinyi wo kuri 2 ashobora gukoreshwa nk'umukinyi wo hagati muri defense umutima wa defense ashobora no gukoreshwa nk'umukinyi akina kuri 6 hagati hari kumwe kandi na mugenzi we Frankie de Jong no mu Hollande nawe nyine amasezerano yo azohera mu ici rya 2026 bari kumwe na Robert Lewandowski nawe nyari mwugo rutondo rw'abakinyi bane batarongerezwa amasezerano ndetse n'uwitwa Andreas Christensen Adam uri kuraraba runo rutonde rw'abakinyi bagera kuri bane koko Barcelona yoba itazobongereza amasezerano bose canke muri bano harimo abuzosigana maze rekure n'abandi ego Loyique je novuga yuko mu bisanzwe tuko turavuga ku mugwa FC Barcelona kuri abakinyi
burya tuze kuraba De Jong kuva hagira ijya mvune mu mwaka wahera ahura na Valverde burya twoza kuvuga yuko igihaba bucoko kuba ari umukinyi mwiza cyane muri FC Barcelona ku burongozi bwa FC Barcelona bwagabanutse aho bwagiye kongerekana biranyunyuka aho bazanye Hasfriki ko Hasfriki turamuzi no mu Budagi akoresha baje bakinyi abona ko bafise inguvu cyane rero wa mukinyi agenda ayoga uwo kuri Hasfriki acakura rero ivyo bica biza kugira iki muri football turabizi burya umukinyi abuze inguvu burya nta mumenyereza numwe atuma kubwira ati technique uyibure nzoyikwigisha mugi inguvu uzirondere ubuzifise rero bisigure ko burya De Jong turazi kuva kina muri Ajax burya imyaka irikiragenda yego cyane Lewandowski wewe ni mutama kaba urabona ni imyaka irikiragenda rero kuri De Jong urabona umusubirizi we bariho Pedri ashobora gukina kuri jya nimero rero bisigure ubu Pedri arahiye kuruca Frankie de Jong rero bisigure twebwe kumva tubona yuko muri FC Barcelona batomwongereza amasezerano burya utakuriye muri academy ya FC Barcelona muhongo biba bigoye kugira ekipe ishobora kuguha icizero mu gihe ibona ko hari undi mwana ariko araduga narije bafise no munsi Marc Ben aravuye mu mvune y'amazi gihe kirekire bafise Marc Casado bashokera mu ivyo bibanza muri ico gihe wewe aho rero ntitwashizemwo muri condition umukinyi aza kuvuga ngo umushahara ibiki kubera turazi ko hanze n'amatagisi barihira ibiki biba birimwo agiye kuzana rero ivyo bintu ama cross equipe directement si ibyo ngaha muri Afrika baca bafukira ko bagira iki gusezera directement ikeneye uwundi irakena kuzoza kuri project y'umumenyereza ashaka kubakirako wewe directement mucugende gusa kuri Frank Grass burya niwe je hanini no vuga nti afise je no hamahirwe menshi yuko bashobora kuzosigara ashobora FC Barcelona rero ni n'ikinyamakuru kandi Mundo Deportivo cyaje kuba kinamenyesha ko Robert Lewandowski umugwi wa FC Barcelona udategura kuzomwongereza amasezerano ahubwo mwaka uza saison 25-26 biteguye kuzana uwundi musatirizi ariko kandi aza gufashanya uwitwa Ferran Torres binagaragara no kuva uno mwaka utangura umukinyi ariko arakoreshwa cyane ku nimero 9 ni Ferran Torres kuri Robert Lewandowski amaze igihe yicara koko nubwo Robert Lewandowski ariko arasozera amasezerano yiwe afitanye n'umugwi wa FC Barcelona Gadam koko twovuga ko Ferran Torres yogakwiye gutangura imbere y'uwitwa Robert Lewandowski oya ntiyagakwiye gutangura mugabo twe turazi yuko buryo umumenyereza hajya hanini ni wamenya mbega ntegure gute kuko burya batama keshi novuga yuko umwizeye ko kari ushobora gushingirako uza gusanga uhaguye akaruka hafi tuje kuraba ingorane ziriko zirashikira mu mugwa wa Real Madrid burya kutaronka umusubirizi wa uyu mutipe wo muri Brazil Marcelo muri Real Madrid Casemiro tureke Casemiro muri mu mutima wa defense ntuze uye Militao yari yavunitse urabona ko yaravunitse turaza kubona igihengera inyuma yego turaza kubona ntuze aha twarabonye Mendy adashobora gutabara umugwi gushika yaho turaza kubona ntuze Chouameni bamukora muri miliye bakamuzana muri defense turabona aho hose hamwe n'umukunzi wa Real Madrid hari avuga ati nukuri abakinyi kuraho bisigureke tuza gusanga n'umugwi utaba wateguye abasubirizi rero haje umumenyereza kudategura umusubirizi usanga ari kibazo biza gutuma muri equipe iyo wa mukinya avuyeho equipe uza gusanga isubiye inyuma cyane